ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Mishe. Nibi yaje mu kanwa, ewe Betelehemu Efurata, wowe tuvuga mu miryango yose ya Dawudi, ni wowe uzabyarira ubwoko bw'Abayisiraheli. Amavuko yiwe sayavuba, n'ay'imyaka n'imyaka. Nicyo gituma Umukama azobakura kw'ijisho, gushika umunsi wagenewe kwibaruka azokwibaruka. Nibo rero abandi bavandimwe basigaye bazogaruka mu muryango wa bene Isirayeli. Azohaguruka agira ubusho bwiwe, ububasha bw'Umukama n'ubukuru bw'izina ry'Imana yiwe. Bazokwicara batsimbatare, kuko ibambi yiwe azoyikwiza hose gushika ku mbibe z'isi, kandi ni we nyene azoba amahoro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana. Tugarure, tugarure Mukama, tuganzurireko n'intonga zawe, tuzocadukira. Tugarure, tugarure Mukama, garanzura, garanzura inyonga zawe, tuzocadukira. Umwere w'Isirayeli tega ugutwi, wewe uyoboreze kumurusho, wewe wicaye hejuru y'abakerubi n'intamazura, imbere ya Efurayimu, Benyamini na Manase, by'ubutwari bwawe uze kuvugiza. Tugarure, tugarure Mukama, garanzura, garanzura inyonga zawe, tuzocadukira. Mana y'ingabo turagutakambira ugaruke, Dawidi uri mw'ijuru witegereze, uheze ugenzure uwo muzabibu, hingira uwo muzabibu wiyandikire n'uburyo bwawe, ubangaze umuhungu wawe, wikomereje wewe nyene. Tugarure, tugarure Mukama, garanzura, garanzura inyonga zawe, tuzocadukira. Ikiganza gikingire umuntu washize iburyo bwawe, uwo mwene Adamu wikomereje wewe nyene. Nituzoba tubiguriyumva, utubesheho, natwe tuzokwambaza izina ryawe. Tugarure, tugarure Mukama, garanzura, garanzura inyonga zawe, tuzocadukira. Tugarure, tugarure Mukama, tuganzurireko n'intonga zawe, tuzocadukira.
zanje mu gushika kw'isi Kristo yavuze ati imuka n'amashikano wanyu bashatse ariko wameguriye umubiri nibaho n'icuzo kugira icy'umubiri wabishimye niho navuga nti ndarengutse Mana yanjye mu buryo ushaka kuko ibyanditse mu bitabo biba kuri jewe. Kristo yatanguye kubera ijambo imuka n'amashikano wanyu bahari n'icuzo kugira icy'umubiri ntibabishatse ariko babishimye kandi babihereza nk'uko byategetswe. Yaciye asubiza ati ndarengutse mu buryo ushaka. Kukabana ko Kristo yakuye ibya kera ngo ashinge bishasha. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye bitagatifuzwa n'umubiri wa Yesu Kristo watanze n'ubuzima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kwa kukatibariza ikinyekeza ya Mungu kihambaye
wera. Iyo ibyo tubigize tukabona ko Yesu ari hagati y'ibyo byose, tukamenya kumwimbaza umunsi mukuru cyane, ntacyo byotumarira. Naho umuriro tuba kwihatarisha, tukazana urupapuro Noheli runini cyane wambaye ibitukura n'ibyera, igombe umwego nibwo ugiye gufasha abantu. Ariko Yesu wese uko Yesu ni wa mwana yagaye intama, yakaje intambare cyane, Imana yaduha ikaze iciye bugufi. Yanga Imana yaduha no kado, iyo kado Imana yaduhaye isumba y'amakado duha abantu kuzukura Noheli. Ni Yesu ubwiwe yaje, turabyumvise mu gisomwa cya kabiri. Imana yifuza kuzungika kuza gucura abantu mu ijuru. Yesu aravuga ati dawe ndarenga ikiruhuko cy'icyaha. Ngiyo rero nako atagaruke gahambaye kaho Kristo wenyine amaze kuvuga iryo jambo, Imana yaranguye umugambi wo kugira umukiza. Uwo nawe siwundi, twabyumvise mu gisomwa cya mbere cyavuye mu gitabo cy'umuhanuzi Mishe. Subuza zambaye cyane, bavuga Yerusalemu zarakomeye cyane. Nyabuna azoza aciye bugufi, yongera avukire mu gisagara gitoyi kitamenyekanye cyane, Betelehemu, icuka mu bindi bisagara, icuka mu bindi miryango ya Isirayeli. Kubera iki none uwo Yesu azovukira i Betelehemu? Ari Betelehemu ni ukubera ko hari umuryango wande wa Dawudi, kandi Mesiya azoza kuri mu muryango wa Dawudi. Aho i Betelehemu ni hahandi umuhanuzi Samuweli atumye n'Imana yagenda agasiga umwami Dawudi mwene Yese muri hahandi bene wabo bashikirwe. Ni ukuvuga Dawudi yasigiwe i Betelehemu na Samuweli ari umwami w'Isirayeli. Uwo mwami Dawudi icyo yakoze, bagumye bakiteza imyaka yose ataragira umwami. N'abo bavuye i Babuloni bagasiga i Yerusalemu, bagumye bifuza kuza mu mwana umeze nka Dawudi. Aho muri Betelehemu havukiye Dawudi, kandi yasigiwe n'Imana izohezagira kongere havuka umwami umeze nka Dawudi, avuye mu muryango wa Dawudi, hama ndetse awubona ingoma ya Isirayeli, aho igihugu cy'Imana gutekana. Cyo gituma bumvise umuhanuzi Mishe ahura i Betelehemu, n'aho hariho hafi mu bindi bisagara, igisagara kitamenyekanye cyane, ni umwana w'Imana uwo mukiza azoza azovukira. I Betelehemu niho Mesiya azovukira. N'aho benshi baje bari umunya Nazareti, kubera ko yahavuye ahunga kuri i Betelehemu kubera ubuca bwa Herodi, aduga kuba bene Nazareti. None rero uyu munsi Dominika ya kane niko twihweza ingene uwo Mesiya, iyo kado ihambaye ya Noheli Imana yaduhaye, yavuye mu muryango wayabaye yagizwe n'Imana, yahavuye yakiriye kigeze, yakirwa uravuga nk'umwami w'umukiza. Aho marayika Gaburiyeli agiye kwa Mariya akashikiriza iyo nkuru nziza, tereka Mariya, igihe kirageze cy'uko Imana w'umukiza, itegure, ni wowe yashimye. Gaburiyeli yaje kabiri. Ubwa mbere yaje kwa Zakariya, amusanga mu rusengero, aramubwira ko azobyara uzotegura amazu ya Mesiya. Zakariya arakeka, amaze guteka cyane kirari. Gushyigikiye byagenewe n'uzosubira kuvuga. Murabona akuteka, kandi ntabwo n'uwarayika Gaburiyeli mukorere y'Imana uzaguteka uteke, ntuzosubira kuvuga. Gushyigikiye byagenewe. Zakariya arakirari. Umumarayika Gaburiyeli yaraje kwa Mariya, hanyuma aramuramutsa yagarutse tuzi, mwaramutse Mariya wuzuye inema, umukama muri kumwe. Indamutso yatunguye Bikira Mariya, umukama umwana Mariya warashimwe Imana. Umuntu
gicumuro. Mariya rero ntiyigeze ateka kiretse gusa kubaza ingene bizogenda, mbega ivyo bishoboka bite muri ururimi bwabo? Aramubishuka, ntugire ubwoba, mutima mweranda azokuzako, ubasha bw'ijuru butwikire, nico gituma uzovyara azoba mweranda n'agashitwa mwene Mana. Bikira Mariya amaze kumva ko byose avyakiriye ishaka ry'Imana, kandi Imana yamwiyumviriye agira ati, jewe umusavye n'Umukama nimbere kubivuze. Mariya yaciye Mukama, yaciye yibwira nta bindi byari bisigaye ibisakundi, yaciye yibwira urigeze ateka kandi yabasha kuvyakira neza byose. Ubwo nyine amaze kuvuga iryo jambo, jewe umusavye n'Umukama nimbere kubivuze, Mariya yaciye yakira Yesu nk'uko birarangiye. Igisigaye yaramubwiye inkuru neza n'incuti yawe y'umugenzi, uko ukwezi kwa gatandatu nawe babura mu kinaka. Iyo nkuru nziza rero Mariya yumvise niyo yamutumye ahaguruka inyuma y'ukwezi. Icyo gihe rero arahaguruka aragira urugendo rw'ibirometero ijana na mirongo itanu. Urumva ubereye cyane, ibirometero ijana na mirongo itanu agiye kuramutsa mwene wabo Elizabeti, mubyara wa Elizabeti, bashobore kumwunganira uwo mutamakazi Imana yibutse agasabira mu busaza. N'abakiri bato zirabemarika, abakiri bato zirabemarika. Iyo utagize Imana wowe witwara n'umugabo nyakuri, ugahita wita n'icucu urayirya, wirira mu mpuzu, nawe ujumura amashushe, uhamagara ugapira, ukajakete, wikoti, ntibabone ko wiyumbereza. None rero Bikira Mariya muri we agize ati, ko numvise iyi nkuru nziza, reka nduge mu bideha kwa Zakariya mwunganire Mariya. Mugabo rero Bikira Mariya yagiye kwa Elizabeti, atwaye inkuru nziza ko Imana yamwibutse kandi agiye kunganira Elizabeti. Aje kubona ikintu gihambaye, n'ingene amaze kwinjira mu nzu kwa Zakariya, Elizabeti akumvira mu nzira ya Bikira Mariya. Indamutso yonyene umwana yari afise yashakaga mu mbaraga atangura kwigira imbega yegewe yaje kuramutsa. Bikira Mariya ntiyari azi ko Elizabeti yamaze kumenya iyo nkuru. Mugabo umutima w'Imana agiye ajanye kwa Elizabeti, yamaze kwishura Elizabeti Bikira Mariya wanyu. Ahageze kwa Elizabeti, niwe Elizabeti yahavuye amwishurira ko Bikira Mariya yinde nyina w'Imana. La visitation, nyina w'Imana. Mbega iryo teka ry'uko nyina w'Umukama wanje aza kundamutsa ndaritewe n'iki? Elizabeti Mariya ntiyigeze abwira Elizabeti, ureka Elizabeti nanje Imana yanyibutse, nico yashimye uzovyamukiza. Yo Elizabeti Imana yandayiteka, wowe yabanamba yakuye gushika kwa Elizabeti, asanga Elizabeti byose arabizi kubera inyuma y'umutima mweranda. Iryo teka ry'ukuntu kumubasha kundamutsa ndaritewe n'iki? Mbaye nshobora kubona mu kure yawe umwana aserekaza mu mbano, reka urahiriwe Mariya, urahiriwe wowe weye kw'ikibazo cy'ukuntu kumaze cyane wizotaha. Tungahana munsi aho tuzirikana uko Mariya yagiye inyuma y'Imana y'umutima mweranda, amaze kwimeza Yesu agasha gushira Elizabeti kugira ngo amwunganire, akabashira akanyamuneza ku gusubiza Zakariya n'umuryango wa Zakariya wose. Uyu munsi natwe rero mu guhimbaza umunsi w'Imana Dominika ya kane, tubona Bikira Mariya agenda kuramutsa mwene wabo Elizabeti, tumusabe umuvyeyi Bikira Mariya adufashe
miryango yacu, mu gihugu cyacu turakeneye ko Yesu aza akavuka ku namwe, aza agafata ijambo, aza akadutunganya gushasha. Tusome Bikira Mariya tubereye Yesu. Nitwabona kumwakira Yesu natwe tumucira abandi kuko ntawe wigungana umwami. Nitwabona kumwakira kuko abandi bamukeneye, cyane cyane abantu bato bato, abantu bakeneye kubona Yesu, bakeneye kweza gukura mu mitima yabo, bamuce tubaruhurire kuko twamenye Yesu tumucira abandi. Ibihuze Bikira Mariya abane natwe abakeneye kwa Jambo kugira ngo bombi baze iwacu, tugeze